Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Umugwi Tabara ugwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wigamvye igitero wagavye ku mugoroba ku munsi wa Mungu mu ntara ya Bubanza. Turavye ngahantu twikweri umutekano ni muke ko yatwibiranye n'ishamba rya Ruko, biragoye ko umugwanya maze kujabuka mu Ruko hashitse ngaha agasubira mu Ruko, biragoye ko n'umusada wa leta umukurikira ko ishamba ni nini. Uyu ni umwe mu barokotse igitero ca Tabara i Bubanza. Leta y'u Burundi yemeza ko ico gitero cahitanye abanyagihugu 9 gikomerekeramwo 5, ariko Tabara yo ivuga ko ata munyagihugu yarashe. Muri make kandi amasezerano hagati y'u Burundi n'Uburusiya yo gucukura ubutare bwa uranium mu Burundi buzohingurwamwo umuyaga nkuba ntavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye muri ico gihugu. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Reka ariko imbere yuko tuja mu karere k'ibiyaga binini tubabwire amakuru yose duciye ku masonga, mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi abanza tubwire ahagezweho ijyanye no kw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere yashyizeho intumwa yihariye kuri Sudani mu rwego rwo kongera kugerageza bundi bushya kumvisha abasirikare bahanganye ko bagomba gushyira intwaro zabo hasi nyuma y'amezi 10 hatemba imivu y'amaraso. Tom Perriello wahoze muri Kongere y'Amerika mbere wari intumwa idasanzwe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari azahuza ingamba za Amerika kuri Sudani kandi ateze intambwe ibikorwa byacu kugira ngo ubushyamirane burangire, akore ku buryo ibikorwa by'ubutabazi bibasha kugera aho bikenewe hamwe n'inkunga ku baturage ba Sudani mu gihe bashakisha uburyo bagera ku kwishyira ukizana, amahoro n'ubutabera. Ibi byavuzwe mu itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken. Intambara yadutse mu kwezi kwa 4 umwaka ushize hagati y'ingabo z'igihugu cya Sudani n'abitwara gisirikare ba Rapid Support Forces bamaze kunanirwa kumvikana ku buryo bakwihuza ngo berekeze igihugu ku buyobozi bwa gisivili. Amerika na Arabia Saudite bayoboye ibiganiro bitandukanye hagati y'impande zombi, ariko byageze ku bintu bike cyane. Abashinga amategeko ba Amerika bamaze amezi bagerageza gushyiraho umwanya wo gushyira imbere Sudani, nubwo ishyirwaho rya Perriello rinagamije gusiba icyuho cyasizwe na ambasaderi wa Amerika i Khartoum Jean Godfrey wacyuye igihe. Igisirikare cya Yorodaniya kuri uyu wa mbere cyemeje ko yajyanye mu ntara ya Gaza mu byiciro bitandukanye imfashanyo y'ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ubutabazi byamanurwaga n'indege. Imwe muri izo ndege ni igisirikare cy'Ubufaransa. Itangazo rivuga ko ingabo za Yorodaniya zajugunye hasi mu byiciro 4 imfashanyo ku batuye intara ya Gaza ku mabwiriza y'umwami wa Yorodaniya Abdullah wa kabiri. Yorodaniya yakoze operasiyo 16 zose hamwe zo kumanura ibiribwa mu ndege kuva intambara yadutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 hagati ya Israeli n'umutwe w'abarwanyi bo mu ntara ya Gaza Hamas. Mbere igihugu cyari cyatangaje ibijyanye no kumanura ibiribwa mu ndege, harimo n'ibyo Yorodaniya yafashijwemo n'Ubuholandi bwohereje imfashanyo yo mu by'ubuvuzi mu bitaro bya Yorodaniya biri mu majyaruguru ya Gaza. Operasiyo kuri uyu wa mbere yari igamije kugeza imfashanyo mu biganza by'abaturage no kubinaga ku nkombe za Gaza kuva mu majyaruguru berekeza mu majyepfo y'iyi ntara. ONU irashaka inkunga ku mugambi mushya watangijwe kuri uyu wa mbere ushyira ahabona ikibazo cy'impanuka zo mu mihanda ziba buri mwaka mu mpande zose z'isi. Nk'uko imibare yaturutse mu kigega cya ONU kita ku mutekano wo mu mihanda UN Road Safety Fund UNRSF mu magambo ahinnye ibigaragaza, umuntu umwe apfira mu mpanuka y'imodoka uri masegonda 28. UNRSF iratakamba ishaka imfashanyo ku mugambi wiswe amasegonda 28 by'umwihariko mu nganda z'imodoka izakoreshwa mu gushyira mu bikorwa imishinga y'umutekano wo mu mihanda mu bihugu bifite umutungo uri hasi n'uciriritse. Ibyo bigamije gusiba icyuho kinini mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Iyo mishinga irimo uburyo bwo gushishikariza abantu ikoreshwa ry'ingofero zabugenewe no kuzamura ibisabwa kuba byujujwe ku mutekano w'imodoka, kuvugurura serivisi z'ubutabazi bwihutirwa no gukora ku buryo imihanda yose ikorwa kimwe hose mu buryo bwo kurinda abanyamaguru n'abanyamagare. Jean Todd, umunyamabanga mukuru wa ONU, intumwa idasanzwe mu bijyanye n'umutekano wo mu mihanda, yagize ati: kugwa kw'imodoka ni icyorezo cya bucece kirimo kugira ingaruka cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu mpande zose z'isi impanuka z'imodoka zica abantu barenga 1 miliyoni buri mwaka kandi zisigira abandi 50 miliyoni ibikomere babana ubuzima bwabo bwose.
ikigega UNRSF cyashyizweho mu mwaka wa 2018 cyagenewe gufasha za guverinoma kugabanya impfu zo ku mihanda ho 50% bitarenze umwaka wa 2030. Niger ntiyari yafungura imipaka yayo na Benin iminsi 2 nyuma y'uko itsinda ry'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO rikuyeho ibihano bifitanye isano na kudeta kuri icyo gihugu kidakora ku nyanja, harimo gufungirwa imipaka. Iryo tsinda rigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO kuwa gatandatu ryavuze ko rikuyeho ibihano byari byafashwe nyuma ya kudeta ya gisirikare yabaye mu mwaka ushize. Muri ibyo bihano harimo ikirere cyari kibujijwe kugurukwamo n'indege, ifungwa ry'imipaka no gufatira imitungo mu mabanki. Avugira mu mujyi wa Gaya ku mupaka wa Niger, umunyamakuru wo mu karere Fadel Alou yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ati nta cyari cyahinduka ku ruhande rwa Niger. Kugeza ubu umupaka nturafungurwa, bityo turacyategereje. Yongeyeho ati umupaka wafunguwe ku ruhande rwa Benin. Abategetsi babiri ba Niger bemeje ko umupaka w'igihugu na Benin ugifunze. Perezida wa Niger Mohamed Bazoum yakuwe ku butegetsi na kudeta mu kwezi kwa 7 gushize, bituma CEDEAO ihagarika ubuhahirane kandi ishyiraho ibihano bikaze. Igisirikare cya Niger kiracyafite bariyeri ku rutindo rwo ku rubibi. CEDEAO yatangaje ku cyumweru ko yoroheje ibihano kuri Guinea na Mali, nabyo byabayemo za kudeta. Muri Senegal, Perezida Macky Sall kuri uwa mbere yatangaje ko hagiye gushyira ahagaragara umushinga w'itegeko ujyanye n'ibikorwa bifitanye isano n'imbabazi rusange mu birebana n'imidugararo yo guhera mu 2021. Ni mu gihe yagiraga ibiganiro byo kurangiza ibyumweru byaranzwe n'akajagari, anafata umwanzuro ku itariki y'amatora ya perezida yasibijwe. Sall yaragize ati kubw'ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu nzageza imbere y'inteko y'igihugu kuri wa gatatu uje n'imbere y'inama y'abaminisitiri umushinga w'itegeko rijyanye n'imbabazi rusange ku bikorwa birebana n'imyigaragambyo ya politiki yabaye hagati y'umwaka 2021 n'uwa 2024. Muri Guinea Conakry, abantu 2 barasiwe mu myigaragambyo barapfa. Abasore 2 kuri wa mbere baguye mu nkengero z'umurwa mukuru wa Guinea Conakry ku munsi wa mbere w'imyigaragambyo rusange bitazwi igihe izarangirira. Imyigaragambyo iramagana agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi. Abo mu miryango y'abahasize ubuzima hamwe n'umuganga babibwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Iyo myigaragambyo irwanya abayobozi ba gisirikare bafashe ubutegetsi mu mwaka 2021 muri kudeta yaritabiriwe muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika, aho amashuri yari afunze kimwe n'amaduka n'amasoko, yemwe no mu mihanda y'Conakry nta n'inyoni yatambaga. Hagiye haba ubushyamirane mu bice bimwe by'inkengero z'uwo murwa. Adama Keita wo mu muryango w'umusore w'imyaka 18 waguye mu bushyamirane n'ingabo zishinzwe umutekano yabwiye AFP ati batwiciye umuhungu, baramwibasiye kandi bamurashe mu ijosi. Ibi kandi byemejwe n'umuntu wabyiboneye hamwe n'amakuru yaturutse muri polisi. Umupolisi yaragize ati nabonye umubiri w'ingimbi utanyeganyega, nari mfite amarira mu maso, nahise mpava kugira ngo ntagire aho mpurizwa n'ubu bwoko bw'urugomo. Undi musore wapfuye yiciwe ahandi mu bintu bisa n'ibyo. Ibi umuganga wo ku bitaro yaguyeho yabibwiye AFP. Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi kuri ano makuru yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya na karere k'ibiyaga binini. Umugore Tabara ugwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wigambye igitero wagavye ku mugoroba ku munsi wa Mungu Iburinga, ni muri commune Gihanga y'intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Leta y'u Burundi ivuga ko ico gitero cahitanye abantu 9 gikomerekeramwo 5. Inkuru y'umenyesha makuru Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Abanyagihugu bahi Gihanga babwijwe igihe Amerika ko ico gitero cari mu bikobo bikomakomeye byatangwe kwasana isa 3 n'igice z'ijoro. Amakuru ava Iburinga amenyesha ko abantu bari mu kigandaro batewe 9 bahasiga ubuzima, 5 barakomereka. Mu bapfuye harimwo abagore 6 n'abagabo 3. Muri abo bagabo harimo umusirikare. Muri ico gitero kandi imodoka 2 n'ipikipiki vyaroturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rasambugwa. Abanyagihugu bahi Buringa batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe. Batereta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajije umutekano muri ako gace gakunze gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bamenyesha ko leta isa niyabahevye. Turavye ngahantu twikweri umutekano ni muke ko yatwigiranye n'ishamba rya Ruko, biragoye ko umugwanya maze kuja gukamura ko hashitse ngaha
agasubira mu rukoko biragoye ko n'umusoda wa leta umukurikira kuko ishamba ni rinini twebwe ko kiba mu ishamba kuko amaze kuja kukibarabara hasubiyeyo aba yamaze nta muntu ushaka kumubona no kumubona twebwe twika turaba imbere gusa je na mbere abantu twagwanira mu muryango twinjira je nari namaze kwiheba nanzi ko amaze kundasa kuko nubwo nabivuga ati kangeshike mu cumba gusa niyumvirize aho bandashe gusa ashitse mu cumba numvise nkikomeye ubwoba bwari bwanaheze. Umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yemeje ivyo bitigiri vy'abapfuye byashikirijwe n'abanyagihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yemeje kandi ko ico gitero cakozwe n'umuharire Tabara wahisemwo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho. Leta y'u Burundi yahosheje imiryango yabuze yongera gusaba abarundi kurikanura kurusha uko bahora. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, President Ndayishimiye yarongoye Burundi yagize ati: turahojeje cyane imiryango yabuze ababo mu gitero c'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura Burundi muri zone Buringa ya komine Gihanga, twongera turemesha n'abakomeretse. Inyabune ihagarare magabo mu guteramira umutekano. Iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza bene gihugu. Uwo muharire Tabara wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wo wagandaguye abo bantu urabihakana, ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero bibiri ku kirindiro c'igisirikare kiri ku Buruzi Impanda be no ku kirindiro kirahitwa kwa Ndomboro Iburinga bakica abasirikare 6. Patrick Nahimana avugira Rede Tabara yabwijwe rya Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye. Twebwe twateye ibindiro vya gisirikare, rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica aratsinda nitwo kwica abo turiko turagwanira kubohoza. Umuvugizi wa Rede Tabara amenyesha ko bahisemwo inzira y'intambara ngo kuko izindi zose leta y'u Burundi yazanse. Inzira y'intambara Rede Tabara yahisemwo, twahisemwo kuko leta yanse inzira ya politike, yanse inzira y'ibiganiro iyo yose. Ubwo rero twahisemo kugwana gushika tubohoje Burundi n'abarundi. Umunyapolitike Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 gushika mu 2001. Muri kino gihe arongoye urunani Sephora Arusha amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama. Ntushobora kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku miduga ihagaze ugaturira. Bica bitwibutsa bya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu gakura amabisi kagenda kabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenya nivyo vyabujije demokrasi. Leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri nyuma y'ivyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi, igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza Burundi abarongoye umuhari kugira babazwe n'ubutungane. Leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza inyifato y'igihugu c'u Rwanda, ikabisubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu c'u Rwanda. Twarondeye umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda kugira agire ico avuze kuri ivyo Burundi bubagiriza. Telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, aho uwo muhari wa Rede Tabara wagira igitero Ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura, naho nyene Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko arigo rushigikiye uwo muhari. Mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ico gihe yaramenyesheje ko tahano na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika tubandaniza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Anne Uwamahoro Rwigara yitavye Imana ku itariki ya 29 kwezi kwa 10 ko mu 2023 yaraye ashinguwe muri leta ya California. Anne ni uwo mu muryango wa Rwigara akatari gake wagiye uragirana ibibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umuvyeyi wiwe Adeline Mukangemanyi Rwigara avuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenyekane icateye urupfu giturumbuka rw'umukobwa wiwe. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Uyu munsi umunsi ukomeye cyane nk'uko mubivuga, ni umunsi maze iminsi nsengera kugira ngo Imana impe imbaraga zimira izindi mbaraga zidasanzwe. Ni umunsi ntamenye uko nsobanura, sinzi niba navuga yuko ari umunsi, ni umunsi uvanzwe, ni umunsi urimo intimba nyinshi cyane ku muryewe n'umuryango, ariko
hakaba hari ihumure kubera Imana, nkaba mfite n'ihumure muri jye kubera Imana. ariko se iryo humure waryishatsemo ute, cyane cyane ko iryo tabaruka rya Anne Uwamahoro ryaje rigutunguye? Mu kuri inkuru nkiyimenya ho ntabwo navuga yuko nahise ngira ihumure. Abantu twari kumwe muri iyo minsi nabahaye ubuhamya, nahise nsa n'upfuye nanjye. Ni ikintu cyumvikana ku muntu wese. Cyakora nyuma y'iminsi 2 Imana nyaguhora ku ngoma ndayishima cyane, iransura. Kandi burya Imana iza mu bantu. Haje abantu nakwita za nshuti za Yobu, baza bafite n'ihumure, batanga ihumure muri bo. Ibihe bibi ntibibura, ariko biza hari ihumure ry'Imana. Ariko se kuva wabwirwa iyo nkuru mbi y'urupfu rw'umukobwa wawe, ni ryari wemeye koko ko Anne Rwigara atakiriho? Narabanje nsa n'uyobewe ibyo ari byo, numva birandenze. Twari tumaze iminsi tuvugana atameze neza iminsi mike, ariko mwitegura no kuza, ariko numva hari nta kinyirukansa. Ntabwo natekerezaga drame nk'iyi ngiyi, ikigeragezo nk'iki ngiki. Naje kubyemera nyuma, rwose narabyemeye ndabyakira, nibuka n'ibindi byose n'abandi babyeyi nkanjye. Muri make ndabyakira, Imana irabinshoboza rwose. Ni Imana, nta muntu wabishobora, nta muntu wabinshoboje, ni Imana. Bitavuze yuko hatagiye habaho ibihe by'intege nke, ariko ni Imana mu guhagarara mu masezerano yayo. Muri icyo gihe mwaganiraga ndetse nawe witegura kujya kumusura, mu magambo ye Anne Rwigara wigeze wumvamo imvugo yo kwiheba no kwitegura ko ashobora gupfa? Oya, yambwiye mu minsi ya nyuma, yambwiye ko arembye ya nyuma na nyuma, ariko nabyo simbitindeho cyane. Nkabona ko ari ibintu ngomba gupasa muri iyo minsi nk'ibiri. Yarambwiraga ati ndarembye, ndaribwa, ariko yabimbwira nkumvamo ibintu nkurikije ibintu njya numva mu Banyarwanda, byinshi byipasa mu Banyarwanda kandi bakiri bato nkawe, b'abana b'abasore, inkumi. Nkumvamo ikintu ndanabimubwira, ariko Imana irahari, irabirangiza, humura, reka nitegure vuba vuba nze. Byabaye ibintu, nubwo yari amaze igihe ngo yumva hari ikintu cy'intege nke afite, ariko mu kugira ngo kurwara nyakurwara ni muri ayo minsi mikeya ya nyuma rwose, navuga mikeya rwose. Ariko nabwo nkumva ko kumusengera nawe asenga cyane, nkumva ko ari ibintu bigomba gupasa. Nkumva ntabwo natekerezaga yuko bishobora gufata iyi ntera. Ariko se muganira, Anne Rwigara yigeze akubwira ko hari ahantu yagiye, ko hari ikintu yariye, hari ikintu yanyweye cyamugiye mu mubiri kikaba aricyo cyamuhungabanyaga? We yarambwiraga, naramubazaga nti wariye he, ko ibyo bintu mbwira numva ari byo bimenyerewe muri sosiyete y'Abanyarwanda muri iyi myaka, kandi ko bimaze igihe. Tiko naka yagiye aricyo, naka yagiye aricyo, n'umwana w'umukobwa w'umuherutse kugenda, n'abandi bagabo, ni abantu bose. Ati ntaho nzi nagiye, ni aho hose ujya ugira ngo urahizeye ngo ni abantu. Nta muntu ukizerwa mu Banyarwanda. Isosiyete yacu byararangiye, yarapfuye. Ntushobora kugira umuntu wizera. None se kuva watabarukaza muri Amerika kugeza kuri uyu munsi wo guherekeza Anne Rwigara, hari iperereza ryakozwe kugira ngo rigaragaze icyatumye atabaruka? Iperereza ririmo cyane kandi ryimbitse rwose, ariho bararikora, kandi turi en contact, kandi ntabwo barikora mu ikinamico.
ijwi rya Amerika dusubire mu Burundi aho ingingo yo gucukura ubutare bwa uranium mu Burundi buzohingurwamwo umuyaga nkuba bikozwe n'ishirahamwe ry'Abarusiya nk'uko biri mu masezerano aherutse guterwa ko igikumu hagati y'ibihugu vyompi itavugwa ko rumwe haba mu bagize inama nshingamateka eka no mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike muri ico gihugu. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Kwibarabara rija ku mugwa mukuru wa Giteranye Muyinga aho bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye bahasanze abaremyi banikiye ibigori kandi bariko barahuragura ibindi. Muri iryo barabara amakamyo aguma anyuragirana aja kugura uwo mwimbu. Muri komine ya Kayogoro naho irimagi menshi ryaratanguye. Abarimyi barashora igice c'umwimbu wabo bakabagurira ku mafaranga ari hagati y'amajana 7 n'igihumbi. Abo bashora ibigori basigura ko bari mu bukene. Uyu ni Nyabenda Pasikazi wo muri zone Bigina mu Kayogoro mu ntara ya Makamba. Igiciro c'ibigori bagura amafaranga amajana 7 naho nyene bakabigurira inyuma y'amazu. Rero kugira ngo tubishore ni kubera tuba dukenye umunyu, ibinini, agasabuni. Barutwoneyo Celestin nawe ati uburyo bwo kurima imeshi n'ahandi tubukura atari mu mwimbo w'ibigori. Nukuri iyo simvo ituvako natwe gico 1700 twari tugikeneye. Muga kubera ubukene tuko turarima impeshi tudashobora kuronka aho tuja kuguranya mahera kugira ngo turindire ico 1700. Nico gituma cha tuvyikorako bimwe twarima tukabidandaza ibeyi hari kugira ngo turongene twishura abakozi bari badukoreye. Pierre Simon Nyabenda arongoye komine ya Kayogoro Makamba aratahura ko barimyi bamwe bagurisha umwimbu wabo kandi ati uko umuntu akenye nikagurisha mugabo ingaruka zikabambi. Uko umuntu akenye niko agurisha nivyo maze kubona. Aho rero twebwe mu ntwaro duhimiriza abenegihugu bashoboye kuronka uwo mwimbu ko batowusesagura kuko hari igihe bahora bahindukira kwiyumvira kubigura aribo babigurishije. Iyo ni intambamyi rero ikomeye, ariko kandi tushishikara duhimiriza mu manama yose tujamwo tubabwira yuko umwimbo batawusesagura kugira ngo nabo ntibaze babure ico bafasha mu gihe cy'ubukene kuko barahindukira bakagaruka kugurira abo nyene babaguriye. Musitanteri wa komine Kayogoro aragaruka kemeza ko bitoroshe kubuza umurimyi kugurisha umwimbo wiwe mu mwanya ashakiye. Mu bisanzwe hariho ibishobora kugorana nk'ubu mu gihe leta itaratangura kugura biratugora kugira tubwire umuntu ngo ntugurishe. Hari naco gituma twosaba uyu mugambi wa leta ko wonyaruka hamwe maze gushika nta muntu twosubira kwemerera yuko ashobora kugurira ibigori ahariho hose. Tworeka bagashora ahazwi n'ibeyi ya leta kuko ibeyi irashimishije. Uwo musitanteri arafise amakenga ko nubwo leta izohava itangura kugura ibigori hari abadandaza bazohava bahendahenda abarimyi bakabagurira ku giciro ca baba icashinzwe na leta kugira ngo bazobishikane aho leta iriko iragurira hanyuma babungukeko. Pierre Simon Nyabenda arahanura abarimyi kwigumya bakareka kugurisha umurima utarera, kudashora ibigori bitoto kugira ntibasesagura umwimbu wabo kandi ntihaduka ubukene bw'ibifungurwa mu miryango. Muri iyo komine ya Kayogoro kirazira kotsa ibigori ku mabarabara, kirazira kuzererana iminzane canke izindi ngero zikoreshwa mu kugura umwimbu mu banyagihugu. Igipolisi kiguma gicunze ku mabarabara no mu masoko ko atabigori biriko biragurishwa ariko birabandanya bigurishwa mu kinyegero. Kuri uyu wa 14 ukwa kabiri ubushikiranganji bw'ubudandaji bwarahumurije abarimyi ko igihugu kijejwe gutunganya iby'umwimbu ko gitegekanya gutangura kubagurira ibigori kuri uyu wa mbere itariki 19 kandi ko cakira intete zumye neza zitarimwe imicafu. Umurimyi ashora ibigori mu kigo Anagesa arandikwa n'ibirashoye kugira ngo hageze ko za ntete zisubizwa ku isoko na Anagesa uwo murimyi azoshigwa imbere mu bagura. Kushoye ibiro birenze amajana 5 yerekana ivyemeza ko uwo mwimbu ari gwiwe, abajejwe intwaro babanze bavyemeze ko koko ari byo yirimiye atari byo yaguriye abarimyi. Basanze abavyemeje barababeshe naho ayo masura azofatirwa ibihano. Mu mwaka wa 2022 ico kigo Anagesa cari caguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga amajana 680 ku kilo. Mu kwezi kw'icumi k'uwo mwaka basanze amatoni n'amatoni y'umwimbu w'ibigori wari waguzwe waboreye mu bubiko bw'ico kigo, bituma umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi abogozwa mu mabanga yiwe. Hakaba hari mu mpera z'umwaka wa 2022. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho amatora y'amajonjora ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump
kuba aribo bashobora kuzohangana nko mu 2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 uno mwaka. Abanyagihugu benshi yamara bafise impungenge ku busaza bwabo. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Perezida Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 82 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere waba ukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki. Yaba abaye perezida wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza. Gusa nta tegeko na rimwe ribakumira. Uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko simpamya ko hari umunyamerika waba yarageze gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump. Naho Biden we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge, imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose, by'umwihariko muri politiki, igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi, kandida president ntiyamamaza wenyine. Professeur Andra Gillespie ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice perezida, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe perezida azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1984 perezida Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri. Yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrate. Uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nziza uwo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Professor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva abanyamerika. Ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. Biteye isoni kubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, niho duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya kino gitondo. Kuri mikro mwazindukanye na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha yadufashije muhinga bw'ivyuma. Edi Rwema niyo yaraduhagarikiye. Ekipe ya kino gitondo tubifurije umunsi mwiza, ahanje turongera mu biganiro biri imbere.